yuzura umubabaro n'intimba y'urupfu yagira pe. Abashika n'igezemane abarira bigishwa ati bamuricaye hano gato maze gende gusenga. Yesu ajana abigishwa ku musozi gusenga, yuzura umubabaro n'intimba y'urupfu yagira pe. Abashika n'igezemane abarira bigishwa ati bamuricaye hano gato maze gende gusenga. Yari yikoreye ibyaha by'abari mw'isi, yambitse igisibo c'amahwa n'igiti c'umusaraba, aza ukavyanka bimurusha uburemere. Mwene data ukiri mu byaha urababaza Yesu. Nimuje mu mashamabi yuguruza imbere gato yuba amazi arasenga, aravuga ati ndatushoboye iki gikombe kindengane. Yesu akarukuka kabiri gasanga basinziriye, arababwira ati nimube maso nimuje mu mashamabi yuguruza imbere gato yuba amazi arasenga, aravuga ati ndatushoboye iki gikombe kindengane. Yari yikoreye ibyaha by'abari mw'isi, yambitse igisibo c'amahwa n'igiti c'umusaraba, aza ukavyanka bimurusha uburemere. Mwene data ukiri mu byaha urababaza Yesu. Yuda azana igitero gufata umwami Yesu, bari bafise amayeri n'inkota intumwa zamutayeyo. Aragaruka gatatu asanga basinziriye, arababwira ati nimuruhuke umuza arashitse. Yuda azana igitero gufata umwami Yesu, bari bafise amayeri n'inkota intumwa zamutayeyo. Yari yikoreye ibyaha by'abari mw'isi, yambitse igisibo c'amahwa n'igiti c'umusaraba, aza ukavyanka bimurusha uburemere. Mwene data ukiri mu byaha urababaza Yesu. Yari yikoreye ibyaha by'abari mw'isi, yambitse igisibo c'amahwa n'igiti c'umusaraba, aza ukavyanka bimurusha uburemere. Mwene data ukiri mu byaha urababaza Yesu. Mwene data ukiri mu byaha urababaza Yesu. Mwene data ukiri mu byaha urababaza Yesu.